Reka tusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Sosera fate mikro adusomere 28 arasoma 19 na 20 mwumve. Avuga gute? Matayo 28 aravuga ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera mubigishe kwitondera ivyo narageze byose. Amen. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa umuhero w'isi. Amen. Mariko igice cya 10 avuga gute? Aravuga ngo Yesu arababarira ati nimumurikiye nzobagira abaroba abantu. Amen. Cete cya mbere cya Petero 2:9. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo itangaje. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo igihe Kristo Yesu yagomba kurangiza misiyo yiwe, igihe Imana yagomba kurangiza, Yesu yagomba gushika ku ndunduro, agomba kurangiza misiyo, yavuze ikintu gikomeye. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Ariko nagomba ngo mwumve kino kintu, naratangaye cyane. Ubundi hano muri Bibiliya Kirundi umengo hari n'akantu kubera ko hariho ibibazo bya traduction. No kuvuga ngo Bibiliya hari ukuntu kugira ngo wumve neza ikintu biragusaba ko ugenda urasoma neza mu yandi ma version kugira ngo ushobore kumva ijambo. Hano ariko baravuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Womengo ugukomera kw'ijambo canke ubunini bw'ijambo buhagaze mu kugenda. Icakabiri, iyo bavuga ngo mugende muhindura amahanga, iyo bavuze amahanga kenshi abantu twumva kujabuka mu ndege. Kenshi abantu twumva yuko batubwiye hahantu kure, twumva ko batubwiye ni mugende hariya hirya, mugende muhindura amahanga. Siko bivuga. Kenshi niko abantu twumva. Kubera ko ikirundi cyacu kenshi kiragoye, kiri fere. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ariko nagomba ngo ndakumvishe kino kintu. Ubundi mu yandi maversion cyangwa muri Bibiliya y'intango, Yesu yari kavuga ngo uko mugenda, usomye muri Bibiliya cyane cyane mu Kigiriki n'izindi, uzosanga havuga ngo uko mugenda muhindura amahanga. Mu yandi majambo ubushobozi bw'ijambo ni mugende go mugende. Ariko bavuga ngo uko mugenda, uko mubaye. Bwana Yesu asifiwe. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Haleluya. Umuntu agira ukuntu agenda, agira hagendera, agira abo bagendana. Siko bimeze. Siko biri. Rero uko mugenda muhindure iki amahanga. Bwana Yesu asifiwe. Amahanga ni iki? Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amahanga ni iki? Ubundi amahanga, haleluya. Amahanga cyangwa se ihanga mu Kigiriki bavuga ngo ni ethne. Mu yandi majambo nico Abafaransa bitijije ethnie. Nukuvuga ngo nutugwi duto. Bwana Yesu asifiwe. N'abantu bahuriye ahantu hamwe, bahujwe n'ikintu kimwe, bahuriye ku kintu. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Nagomba nababwire ngo Yesu yagiye arakora uburero bwinshi. Bibiliya tubwira uri kurasoma mu butumwa bwiza bwa Luka, Yesu ngo igihe kimwe ariko aragenda, kwa kundi nawe uzinduka ugenda, kwa kundi natwe twirirwa tugenda, ariko yari afise mission. Bwana Yesu asifiwe. Yari afise igikorwa cy'uko abona jewe mpindutse, cy'uko abona wowe uhindutse, cy'uko atubona yaduhinduye abandi bantu. Bwana Yesu asifiwe. Natwe uyu munsi yatubwiye ngo nta yindi devoir dufise. Ufise devoir yo guhindura abandi amahanga. Bwana Yesu asifiwe. Ufise devoir yo guhindura amahanga, yo guhindura ahantu ubaye, yo guhindura umuryango wawe, yo guhindura umugabo wawe, yo guhindura. Bwana Yesu asifiwe. Ngo Yesu ariko aragenda ashika kwa Zakayo. Reka nibabwire, nta mugambi yari afise wo kugira wo kwinjira kwa Zakayo. Siko babivuga. Ariko aragendagenda, birivuga ngo hari umugabo yitwa Zakayo, ngo yaba yifuza kubona Yesu, yaba yifuza kubona icyo gitangaza, uyu mugabo yitwa Yesu. Ariko haleluya, nagomba nakubwire ngo muri bajya kubana hari abifuza kubona Yesu, muri bajya mukorana hari abifuza kubona Yesu, muri ba bandi mubana muhira hari abacifuza kubona Yesu. Nta wundi bazomubona uyu Yesu nazoza babiyereke mu bwenge kwa Zakayo, ariko ni jewe ni wewe bo gukora igikorwa cyo guhindura abandi iki. Sinzi ko ari umuntu ariko aranyumva, sinzi ko ari umuntu ariko aranyumva. Subira umumbarize ngo mbega uri kugikora kwiki. Haleluya, haleluya. Yesu washitse kwa Zakayo, ashikaho Zakayo ari munsi, amenya ko uyo mugabo afise inzara n'inyota, ntabamubwiye ariko yaramenye yuko Zakayo arakeneye kubona Imana, Zakayo arakeneye guhinduka. Ngo maze yinjiriwe aramubwira ngo Zakayo ururuka, kubera ko uyu munsi ndari wawe, uyu munsi agakiza karinjira iwawe. Nagomba nababwire ngo nta bandi bo gutwara agakiza, nta bandi bo gutwara inkuru nziza, nta bandi bo gutwara iki, bo gutwara icyo Yesu yakoze. Ni jewe ni wewe. Imana ishimwe cyane. Semeni haleluya, haleluya. Ikibazo dufise toujours turafise ikibazo. Narasomye numva nasuye kandi gutangara ni ijambo twasomye ryo muri Petero wa mbere, kubera ko umwanya urangiye, ryo muri Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo w'9. Sinzi ko hari umuntu afise version y'igifaransa hano badusomeye cyangwa y'icyongereza. Hari umuntu afise hano urayifise? Nta muntu afise version y'igifaransa wadusomeye muri Bibiliya mwumve iyi verse uko bivuga. Nta muntu afise? Cyete cya mbere cya Petero ntabifise? Urayifise? Avuga gute dusome? Mushire mikoro dusome. Havuga ngo batubwiye ngo ariko mwe muri iki? Ngo muri komeza ngo muri iki kandi ukwanije kuba abami n'abaherezi. Nico kibazo dufise. Ngo mukoranije kuba abami n'iki? Ngo mukoranije kuba abami n'iki? Hari umuntu afise igifaransa? 1 Pierre 2:9. Vous, encore, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une notion sainte en peuple acquis, en fait que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une sacerdoce royale. Now, this is Icyongereza naho yumva. Icyongereza cyo kivuga gute? Havuga gute? Muri. But you are the chosen generation, loyal priest,
a whole nation, his own special people, that he may proclaim the praise of him, he who called you out of darkness and into his marvelous light. Thanks. Amashimeshe kuvuga Amahanga. Hallelujah. You are the royal prince. Hari ahantu mwumvise bavuze ngo murabana? Hari ahantu mwumvise bavuze ngo murabana n'abaherezi? Ni cya kibazo cya traduction. Bavuze ngo nous sommes des sacerdoces royaux. Mu yandi majambo turabakozi b'ibwami. Turabantu bahamagariwe gukorera ubwami. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikibazo uyu munsi abakristo benshi twaricaye mu bikorwa n'iby'abapastori, mu bikorwa n'idini. Ariko nagomba nababwire twebwe ntiturabami n'abaherezi. Ariko turabaserva. Turabantu b'abakozi b'iki b'ubwami. Imana ishimwe cyane. Twahamagariwe gukorera ubwami. Twahamagariwe gukora ibikorwa by'ubwami. Nicyo Yesu yabwiye mu gitabo cya Mariko igice cya mbere umurongo wa 17. Yesu ahamagara abigishwa arababwira ati umviriza hari ibyo mwahora mukora rero ko tumenyanye cette fois ntimugiye kuroba amafi ariko mugiye kuroba abantu nimunkurikire nzobagira abarobyi b'abantu. Ikibazo uyu munsi tugomba kuba abantu abandi barobera bakazanira ariko si twebwe bo kuroberwa ariko ni twebwe bo kugenda kuroba. Haleluya. Siko muriko murumva rino jambo. Ikibazo turiko dutahura nagomba nababwire ngo niwasoma nabi ukabitahura nabi bizokuzimiza. Ariko nagomba nababwire abantu benshi turicaye twafashe iyo mindset, twafashe icyo cyiyumviro kivuga ngo twe turabami n'abaherezi, twe turaba kwicara gusa umwami aricara bakamukorera. Ariko nagomba nakubwire ibyumviro byawe bigomba guhinduka. Ugomba kumenya ngo wowe uri uwo gukorerwa gusa ariko wahamagawe kugira ngo ukorere abandi, wahamagawe kugira ngo uzane abandi kuri Kristo. Muriha mwahamagariwe kugira ane guhindura abandi abigishwa. Ntushobora kubahindura wicaye. Imana idufasha. Haleluya. Ntushobora kugira ane, ntushobora kubahindura wicaye. Ariko mwe mwaratoranijwe, twe twaratoranijwe, twe twarahamagawe igihe twemera Kristo nk'umwami n'umukiza, igihe twemera kuza mu bwami bwiwe. Icyenda cy'Abakolosayi yavuga ngo mushimire data wa twese yaduhaye kuraganwa n'iki n'abera, yaduhaye kuva mu bwami bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umuco. Abimuriwe rero mu bw'ubwo bwami bw'umuco bahindutse abakozi b'iki, abakozi b'ubwami. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Muri ko murumva icyo niko navuga. Igihe kirageze. Mbega uyu munsi uwakubaza umaze kuzana bangahe mu bwami? Haleluya. Ariko uricaye umaze imyaka n'imyaka mu rusengero, umaze imyaka n'imyaka muri korali, umaze imyaka n'imyaka uri muririmbi, umaze imyaka n'imyaka ukijijwe. Ariko uyu munsi uwakubaza ni kiki umaze gukorera ubwami? Ariko kubera ko wumvise ngo umfata gusa ko uri umwami n'umuherezi. No, igihe kirageze. Haleluya. Yababwiye ngo nimugende, uko mugenda, uko muhaguruka, niba uvuye muhira mu gatondo, gira imigabo uvuge ngo muri kino gitondo hari icyo ngomba gukorera ubwami. Muri kino gitondo hari uwo ngomba guhindura umwisho wa Yesu. Nagomba nakubwire ngo uko bukeye ugomba kugira umugabo ukavuga ngo uyu munsi nturenge. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Umunsi nturenge utagize icyo ukoze mu bwami. Haleluya. Ni defi ikomeye. Biravuga ngo hari abantu bazoshika mu ijuru ngo ariko bakamera nk'abagize nk'abakowe mu muriro juste kubera ko umutima wabwiye. Cya wiyumvira warabaye imyaka nk'iyo umaze mu ishengero ry'Imana, hanyuma ukazoba mu ijuru nk'uwokowe mu muriro kubwo gusamara no kwiyumvira ngo warakijijwe byararangiye wabaye umwami n'umuherezi. Si ibyo. Haguruka, tangura,
gira imigabo yo guhindura abandi abigishwa abandi ba Kristo. Bwana Yesu atsende sana. Ngiki tugomba gukora muri ino minsi, ngiki tuhamagarirwa gukora, si muri ino minsi gusa ariko igihe cyose uzobukiriho ku isi, igihe cyose Imana izoba ikigutije ubuzima, uko mugenda muhindura abantu iki